ndakubwira ikigeragezo gihuye n'umuntu asenga n'ikigeragezo gihuye n'umuntu adasenga bihura. Wowe ikigeragezo kirashobora urugo hariho abantu bashobora kuba bari no mu ngombi ariko Imana ikabona urubanza ruri kuri wewe kandi ubundi urarurarira kandi ubabajwe. Kubera bakunzi baho CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira reka dusenge. Ndifatanya n'ivyaremwe byose muri iki gitondo ciza cy'umugisha biriko biragushima Mana bikuninahaza kuko nta kindi ukwiriye nta n'ikindi waremeye abantu babatari kugushima. Reka natwe twifatanye n'abari mu ijuru baririmba ijoro n'umurango bavuga ngo urera urera uragororotse. Natwe reka tuvuge ngo urera Mana uragororotse, uri umwizigirwa, uri umunyabuntu, uradukunda kandi Mwami Imana ukadukunda tutari beza kuko ni kenshi dukora ivyankwa nawe ariko ntutureka uhora utugirira neza uko bukeye nuko bwije. Niki gitonde imitima yacu irakunezererewe ko tuzi neza kuri mu ruhande rwacu kuko ijambo ry'Imana ritubwira gukunda bagukunda kandi abakurondera ubudahumeka bakubona. Utwiyerekera aha hantu Mwami Imana uganiriza imitima yacu kugira ngo imitima y'abantu bawe itabagwe. Zobukoze muvyeyi mwiza, ndagushimiye kandi ndakuninahaje cyubahiro cyose amashimwe aba yawe ni mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Rero ijambo Imana impaye kuganira namwe uyu munsi iravuga ngo kubera iki abantu bagenda bananirwa mu buzima bikagenda bimera nabi kandi hari Imana ivuga ngo ndabategurira ibyiza gusa. Haleluya. Kubera iki tugenda tunanirwa? Abantu barananiwe, abantu bataye Imana, abantu nta byizigiro bagifise ariko ari Imana idusaba. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana mu Migani. Turasoma igice ca 2 dusome duhere ku murongo wa mbere dushikane ku murongo w'indwi. Aravuga ngo imbuto z'ubwenge. Mwana wanje niwemera amajambo yanje ukabika amabwirizwa yanje muri wewe bigatuma utega ugutwi ubwenge ugashira umutima kugutahura. Mbere niwahamagara ubwenge ugashira ijwi hejuru uririra ugutahura. Niwaburondera nk'ifeza ukabuserangura nk'urondera inzahabu zanyegejwe niho uzotahura ukubaha uhoraho uko ariko ukaronka ukumenya Imana kuko uhoraho atanga ubwenge mu kanwa kiwe havamwo ukumenya no gutahura. Abikira abagororotse ubwenge buroranye niwe nkinzo y'abagenda batunganye. Amen. Mwumvise ibanga aho riri? Ibanga rya mbere rikomeye ku muntu wese agomba kugira ubuzima buri equilibre, umuntu ashaka kubaho asa mahoro narondera Imana. Haleluya. Kandi ubwenge ngenda kubwira ubwenge nibwo bugutahuza guhitamo igikwiriye n'ikidakwiriye. Haleluya. Ukamenya ngo kandi iyo ufise ubwenge bw'Imana, niyo ufise ubwenge bw'Imana ikintu cyose ukora ubanza kugishira ku munzani ukaraba ngo mbega iki kintu ngiye gukora mbega inyungu nza gukuramo niyihe. Haleluya. Mbega uyu munsi ninafata nkabo umuntu yibera mu kabari, nkabo umuntu yibera mu kabari mbega inyungu ndonkamo niyihe? Ibyo bigira umuntu afise ubwenge bw'Imana. Hari uvuga ngo ndaryoherwa ndahura n'abagenzi niyo ndonkera ibiganiro niyo ndonkera amakuru. Amakuru ronkera mu kabare burya niyo. Amakuru ronkera mu kabare burya wumva hari ikintu kizima, hari inyungu wumva ashobora kuzanira ubuzima bwawe. Ugasubira ukaraba uti mbega jewe ni naba uyu munsi ndi umuntu adasiba akabare na rimwe mbega amahera ntangangana gute? Mbega amahera njana yangana gute? Nta kindi kintu yoshobora gukora kizanira inyungu umuryango wanje. Ntacyo yomarira umuryango wanje amahera njana yateranye. Niwa burya amahera dufate nk'ibihumbi 20 ku munsi mu kwezi wumva arangara.
ayo wumva uyashize ahantu ukavuga ngo yangira ndayekonomize, mbega mu mwaka wumva wufisa ngahe, mbega wumva toshaka kuzanira umugambi ushaka kuguteza imbere. Ivyo bigirinde umuntu afise ubwenge bw'Imana akamenya guhitamwo igikwiriye n'ikidakwiriye. Ukavuga uti mbega kuja gusenga, jengiye kuja ndafata umwanya ngasenga ngaha Imana nk'isaha, mbega inyungu ndonkamwo niyihe? Mbega inyungu ndonka fasha umwanya nkawuhereza Imana n'uyu. Icambere urakomera mu mpwemu. Haleluya. Uganira n'Imana ukumva icyo Imana ivuga ku buzima bwawe. Haleluya. Kandi bigatuma hatari ibintu bigukwega, kuko hariho abantu bakwegwa n'abantu bakwegwa n'ibintu. Kubera iki? Kubera ataca Imana ivugana n'imitima yabo. Ariko igihe ufise ubwenge bw'Imana uvuga ngo gusenga ni itegeko kandi n'inyungu zanje. Haleluya. N'umuhinga ndakubwira, ikigeragezo gihuye n'umuntu asenga n'ikigeragezo gihuye n'umuntu adasenga bihura. Wowe ikigeragezo urashobora kudeprima ugashira impuzu ku mutwe kubera ikigeragezo uhuye nacyo, ariko uhorana n'Imana ahubwo agashima Imana akavuga ngo Mana ndagushima ko ari umpe promotion, ndagushima kugira undemere ntaye nshaka, ndagushimira kugira unduze ahandi hantu. Kubera iki? Mufise amaso atabona kumwe. Haleluya. Ufise ubwenge bw'Imana. Haleluya. Ikibazo ntukibona ko ari icago kikuje ko giterwa kije kukwica, ahubwo uvuga ngo kije kunkomeza. Haleluya. Kije gutuma ntera intambwe, kije gutuma asubira guhishurirwa urukundo rw'Imana. Ariko utagira ubwenge bw'Imana abona ngo ndapfuye, Imana yampevye, Imana yantaye. Ufise ubwenge bw'Imana ntimugira inyifatima. Novuga n'ibindi byinshi, ariko nawe gerageza urabe ubuzima urimwo gute, wahisemwo gute. Haleluya. Umva ngo mwana wanje, ngo niwemera amajambo yanje ukabika amabwirizwa yanje muri wewe, bigatema utega ugutwi ubwenge ugashira umutima kugutahura. Urumva ijambo ry'Imana ryakorera kubwira ngo mwana wanje tega ugutwi, iki jambo ry'Imana ririkorera kwigisha. Haleluya. Ushire ku mutima, mbega ijambo rimpanura iki, mbega iri jambo ni ndarigenza uko rivuga, mbega hari ico nunguka canke hari ico mpomba. Umva hari uhomba iki ugenza uko ijambo ry'Imana rivuga? Ni inyungu. Ugira amahoro, ugira umunezero, nta kigutera ubwoba. Ko Imana ivuga ngo ndi umurinzi wawe, ndi umwungere wawe, ndi umutabazi wawe. Iryo sezerano urarifise. None igihe udasenga utasoma ijambo ry'Imana, ayo masezerano wumva wo yamenya gute? Ubuze ubwenge rero arimbura ibyagezwe by'Uhoraho uko bukeye nuko bwije. Haleluya. Akabigira ifunguro ryiwe rya buri munsi, kuko niryo rituma akomera, niryo rituma amenya guhitamwo, niryo rituma agira ubuzima buri equilibre. Haleluya. Haleluya. Niryo rituma ufise nico wishuza Imana. Irigo uyu munsi hariho umuntu azi ko atafise ikintu na kimwe yishuza Imana kuko atacazi. Muga mu masituation yose tugeramo hari ico wishuza Imana kuko hari iki kivugako. Haleluya. Ico rero uzokimenya utagira ubwenge bwo kuba mu ijambo ry'Imana. Kwiri jambo ari riguprotege, kwiri jambo ari rikurongo, kwiri jambo ari ry'Imana itinya, kuko ijambo Imana ivuga ngo hako hagira ngo urunyugutu rumwe ngo jewe navuze ngo kugwaho uno kwemera isi n'ijuru bigakugwaho. Haleluya. Murumva rero ko Imana iratinya ijambo ryayo, iraryubaha. Haleluya. Kandi na Satani nta kindi kintu na kimwe atinya. Ntatinya ko uri umugore mwiza yamenye kwisiga neza, uhagaze neza, canke utwara imodoka nziza, uba mu nzu nziza, yemwe umushahara munini. Satani ivyo ntabitinya. Haleluya. Hatari ntatinya ko uri umugabo w'icubahiro, utwara amasosiyete, ufise mahera kuri konti atayega, ivyo ntabitinya. Ariko icyo atinya ni kimwe, atinya ijambo ryose
byavuye mu kanwa k'Uhoraho. Haleluya, haleluya. Nijya atinya ngo ugashira umutima ku gutahura. Mbere ni wahamagara ubwenge ugashira ijwi ryawe hejuru uririra gutahura. Ngo ni waburondera nk'ifeza ukabuserangura nk'urondera izahabu byanyegejwe, ngo niho uzotahura ukubaha Uhoraho uko ari. Mwabyumvise? Ni wabuserangura ugaserangura ibiri mu ijambo ukagira ubwenge bwo kugira umwete n'ishaka ryo kubirondera, niho uzotahura kubaha Uhoraho akamaro bifise. Haleluya. Ukaronka ukumenya Imana. Ukaronka kumenya Imana. Beka mwari muzi ko n'urugo gubakwa n'ubwenge. Gubakwa n'ubwenge. Ukamenya icyo ukwiye gukora mu gihe cyacu n'icyo udakwiye gukora. Ukamenya ingene ukwiye kwiyoruganiza. Haleluya, kubera ubwenge. Utagira ubwenge ushwatanisha ibintu byose uko ubonye, ukavuga ibihe byose mu gihe ushakiye. Ntumenye icyo Imana igushakako, ntumenye n'icyo Imana ivuga ku wo mubana. Mugabo igihe uri umunyabwenge umenya ngo bege uyu munsi Imana ivuga iki ku mugabo, bege inyifato y'umugore ku mugabo ni iyi, Imana ishaka iki. Ubwenge ukabirimbura. Haleluya, kugira wipoteje. Imana ntihagire urubanza iguharurako. Urugo hariho abantu bashobora kuba bari no mu ngombi, ariko Imana ikabona urubanza ruri kuri wewe, kandi ubundi urarurarira kandi ubabajwe. Kubera wabyifashemo nabi. Imana ikavuga ati uyu muntu ko yemeye kwigwanira agenda avuyemo nagwane hama niyaruha azogaruka iwanje ambwire. Imana ishaka ko byose tuyikoreza, imitwaro yacu tuyikoreza Imana. Haleluya, kuko nifise amaboko akomeye yo kutugwanirira. Haleluya. Ngo niho uzotahura kubaha Uhoraho uko ariko. Urumva? Niwarimbura kwijambo. Niwarimbura kwijambo uzomenya ukubaha Imana uko ariko. Kubaha Imana si ukuja gusenga gusa. Kubaha Imana si kugira amaverse menshi mu mutwe. Hamwe bakubari ati inverse nini ukaba wayivuze waraziborotse, ariko Imana irashaka kugenda uko ijambo ry'Imana rivuga. Irashaka yuko urongo ivyagezwe by'Uhoraho aba ari byo bikurongora ku murango no mwijoro. Haleluya. Ngo ukaronka ukumenya Imana, ngo kuko Uhoraho atanga ubwenge. Mwabyumvise? Ijambo ry'Imana riratwemerera ngo umuntu wese atagira ubwenge ngo nabusabe Imana. Beka ubwenge bw'Imana ega n'ingabire. N'ingabire itangwa n'Imana, kandi iyo ngabire urayisaba igihe ubona hari aho uhagije, ukavuga uti Imana ndashaka umpa ubwenge kurimbura, kugira umwete kurimbura ku ijambo ryawe. Ndakeneye umpa ubwenge Mana bwo kubana neza n'abantu. Mana ndakeneye ubwenge bwo gukora akazi neza. Mana umva ikintu cyose ukeneye ukayibwira. Haleluya. Yiteguye kukugirira neza, ngo kuko haratanga ubwenge mu kanwa kiwe havamo kumenya no gutahura. Ngo abikira abagororotsi biwe ubwenge buroranye. Urumva? Imana umve iraguha ubwenge n'abantu bagatangara bakavuga ati ubu bwenge ni naka, iri jambo riva muri naka, ibikorwa biva muri naka, wa wundi tuzi. Mbega murazi ko hariho abantu batari considere no mu miryango yabo, ariko umunsi umwe bakadesida akavuga ati jewe ndahagorutse ngiye kurondera Imana n'umwete. Imana ikaguha ubwenge, Imana ikaguha igikundiro. Umwe yari ruhebwa mu muryango, ntihagire ingingo n'imwe ifatwa atabonetse. Bakaba barindiriye ijambo ryiwe rya nyuma, kuko ari ijambo rimurikiwe. Haleluya. Ari ijambo riri mu bwenge bw'Imana. Haleluya. Ingingo yose afata abanza gusenga akabaza Imana, Mana muri ibi nkora iki? Ubona hakwiye iki Mana? Yo, haleluya. Bantu b'Imana n'ukuri ndabatera umwete. Murondera Imana. Imana iraryoshe.
Imana igira neza, Imana irashaka kuduhezagira, Imana irashaka kudukura mu buzima bubi turimwo, tugire ubuzima bwiza. Haleluya, haleluya. Ngo abikira abagororotse ubwenge buroranye, niwe nkinzo y'abagenda batunganye. Mwavyumvise? Niwe nkinzo y'abana bayo bagenda batunganye, Imana irabakingira, Imana ibarenganya ibintu byinshi. Oh, haleluya. Hariho umuririmbyi yigeze kuririmba ngo Yesu araryoshe, Yesu amereye neza, Yesu aranenana kandi arankunda. Yesu araryoshe. Uriko uramuvuga umenga wo kumuvuga, uriko uravuga iby'Imana biraryoshe, biraryoshe. Yesu araryoshe, Yesu ahumura neza, amuta neza, Yesu avuga neza, n'umugwaneza, n'umunyabuntu. Haleluya. Agomba kukugirira neza, agomba kungirira neza, ariko aragukeneye. Haleluya. Kandi nta hantu uzomubonera ni mu byagezwe by'Uhoraho. Haleluya. Niho muzohurira, nta handi muntu w'Imana. Usenga cyane vrema, ukaba mu byumba by'amasengesho, ukaduga imisozi wisonzesheje, ariko ntimuhure. Aho muhurira ni mu byagezwe byiwe. Haleluya, haleluya. Muhurira mu byagezwe byiwe, gukora icyo ishaka, koresha ubwenge bw'Imana. Haleluya. Kandi ijambo ry'Imana ryavuze ngo utagira ubwenge abusabe. Haleluya, haleluya. Ngo abikira abagororotsi ubwenge buroranye, ngo niwe nkinzo y'abagenda batunganye. Mwabyumvise? Abikira abagororotsi b'ubwenge. Haleluya. Abakebura uko bukeye n'uko bwije, abereka inzira yo gucamo. Haleluya. Ngo abatunganiriza amezi imisi yose. Imana yo mwijuru ibampera umugisha, kugira umunsi mwiza. Uri Imana yo gushimwa, uri Imana yo kunenahazwa, uri Imana ikunda abayo, kandi urukundo rwawe rutweretse kera umunsi utanga umwana wawe Yesu Kristo ngo apfe ku musaraba, kugira ngo umwizera wese ntapfe rubi, ariko aragwa ubugingo budashira. Ndagushimira mukunzi mwiza, ndakunenahaza muvyeyi mwiza, uri gitangaza, n'ibyo ukora biratangaje. Urekerera amashimwe abayawe, n'icubahiro cyose kibi cyawe, mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye kubyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.